mwaronse ibyo mwunguka ushishikare wiryamire bisinzirire ntacyo bitwaye ariko turakomeje tumaze iminsi turiko turiga ibiziriko bikomeye bibosha abantu tuzokwiga ibiziriko 50 tugeze ku kiziriko cya kangahe 18 ubwo hasigaye ibiziriko 42 nawe nuzi haleluya reka kuryama nuzi umunsi uzohura n'igitangaza cyawe mwabyumvise mu mama yaje mu gitondo abateka ngende mari iminota 20 gusa agenda kiza agenda tabaho abarozi n'abantu babi pe ahantu yari yagiye kwipimisha bari bamubwiye ngo acagura umuti 400 aho nyene siko bari bakubwiye warawuguze ifamu bayi nta kintu na kimwe wagufashije niba babaza no wagukije niba waragukije umwingo urakira umwingo barawubaga haleluya kugira ngo gusaba daimoni baguhombye bakagutora ubuntu bw'ubugwaragwara kugira ngo ubuzima bwawe bwame mu ruhombo ariko kubwo kuza mu masengesho Imana yakoze igitangaza nawe rero ejo turabandanije n'ikiziriko cy'icenda uyu munsi tugiye kubandanya gatoya tubacire k'ikiziriko kimwe mu biziriko twize kiziriko 18 twize twacize kuwa gatanu niko gatanu ikiziriko kivuga gute kubohoka mu bitekerezo kubohoka mu bwonko kubohoka mu mutwe cyo kiziriko kirahambaye dusome imigani 30 ku murongo wa 24 haravuga ngo hari ibintu bine bito bito ku isi ariko bifise ubwenge bwinshi 25 ibimonyo n'ubwoko udafise inkomezi yamara byiziganiriza indya zavyo zo muci ako nagakoko kambere inkezi n'ubwoko bw'ubunyantege nke yamara zironderera inzu zazo mu bitandara kabiri kagatatu inzige ntizigira umwami yamara zigenda zose ziciye imice umurongo tugeze ziciye imice gakoko kagira kangahe kane umuserebanyi ugesha amaboko yawo yamaruba mu ngoro z'abami umuserebanyi ugendesha amaboko yawo ariko muri pare utinya muri salo minisitiri uricaramo mu cyumba hariya kwa perezida urinjira udukoko tumwe dusome tubandanye kugeza kuri 19 ravuga ngo hari ibintu bitatu bigenda birashogomanga mbere ni bine bigenda birashogomanga bigenda birashonyanga navyo nibi intambwe kuko ari yirusha ibikoko byose inkomezi kandi ntivira na kimwe mu nzira ni farasi iriko amatandiko n'imfizi y'impene n'umwami ari we utarindwa amen shaka tuganire kuri iki kintu kuri ibi bintu bine bya mbere twahereye ko ibyo bindi bya nyuma ikindi gihe turonka akanya tuzobivugana twumvise ngo ibimo
ibimonyo. Haleluya. Ibimonyo murabizi bibabyita gute mu Gifaransa? Ibimonyo ngiriraho muri YouTube mwandikiyemo mukindondera ico kintu hanyuma tukirabe hajya uja muri YouTube muri search mutunzanire. Haleluya. Ngutumonyo nudukoko duto nitugira umwami nitugira umubwiriza ngo ariko twiziganiriza indya zatwo zo kuzojya muci. Mugire ningoga ufanye mbio. Twiziganiriza indya zatwo zo kuzojya mu gihe cici. Utwo tumonyo two dushira mu muce w'utunyegeri, intozi, ibintu nk'ivyo ni dutoya ngo ariko twiziganiriza indya zatwo zo muci. Haleluya. Twiziganiriza indya zatwo zo muci. Ntibikunda kubera urazi gitwa bidakunda ni mubireke cyo mukoresha intuze mukoresha telecommande hariya mwandikishe telecommande. Okay, mwezi mwiyumvira nk'abakuru koresha telecommande kubera ko intuze itariki irakora HDMI tutayicomeze. Twiziganiriza indya zatwo zo muci kuva imvura itasuye dutangura kwegeranya ivyo kurya tuzofungura mu gihe cici. Niturima nitwimbura ko mwasamari hariye mwanze murikire jewe hajya mureke kurabahe muraza kurabayo nibaheze. Haleluya. Twiziganiriza ivyo kurya vyo muci. Wewe igihe uri kurarira n'inzara gufise ikibazo cyo kuja mu isoko ryo gusuma twatwo tuba twaragize stock y'ivyo kurya kandi nitugira umubwiriza nitugira umwami aricyo hageze yimbura. Wewe urarima natwe tukaza gutora ivyatwo. Haleluya. Ni duto mugabo usanga turiko turakwega ugasanga iyo kabonye ikintu kadashoboye guterura karagenda kagahamagara kagenzi kako kaza. Sinzi ukuntu tubwirana. Imana yaduhaye ubwenge turaganira kakabwira kagenzi kako ati nubu yariya hari amasumo ngwino umfashe bugaterura cya kintu. Iyo ari tubiri tunaniwe turagenda tugahamagara utundi tugenzi twatwo tukagikwega tukagishira muri stock. Niduhita tukijya tukagenda tukongera tugashaki gahuye n'igiharage karakwega gahuye n'umuceri karakwega ikintu cyose kabonye kiribwa karajana. Tuba dufise stock hariya mu kuzimu. Wewe ubonesha amaso kubera ko turazi ko nutunyantege nke ntidushobora kurinda izuba. Haleluya. Nidushoboye kuba mu gihe cy'izuba twegeranye ivyo kujya mu gihe cy'imvura. Ni duto ariko dufise ubwo bwenge turajijutse mu mutwe dutunya bwenge yabananiye ivyo bintu. Yesu ashimwe. Twiziganiriza indya zatwo
neza wewe uwo kubaza kuvisa ako mu ndabe muri kuraba hari imbere atume babireka basi amaso nayo mba ntuyimirira nyine. Amen. Twotwo kuva mu kw'icenda ubu dufise stock tuzojya muci kubera izuba ritanguye kwaka ejo bundi mu kwa gatandatu tuzoguma tujya toka. Ariko wewe munyabwenge umuntu ayize amashuri menshi woja kuraba mu nzu yawe yohasanga na stock y'amezi abiri. None bigenda gute gusumbwe ubwenge n'akanyegeri? Kagusumbye ubwenge ndavuze ngo gaciye ubwenge cyane gusumba wewe uri munsi yako uzenda kugire deliverance. Uwo kubaza benshi muri twebwe tubayeho ubuzima bwa buri munsi nitubikira kazoza kejo, ariko two tunyegeri twotwo iyimbura rigeze turegeranye kandi two niturima ducungaho vyeze. Haleluya. Mwatubonye ni mu ubwoko bw'utwo nyene, izo ni intozi, ibimonyo ibimonyo ivyo mu gihe c'imvura bifise ubwenge gishobora kuva kigenda hari kandi kubwiza ukuri akanyegeri nimba gafise stock yako hano kuri podium karashobora kuva ngaka kaja hamwe urupangu rwa hariya kakagenda kagakwega ikintu buke kandi nikakirira mu nzira. Ariko mwebwe benshi nibyo musumye mu bimara mutarashika. Kera nkiri umwana nabakwa muyomba wanje bakaminja yakora ahantu ku depo yacuruza inzoga, bakaminja mudamushira agende gufungura aca mbanza ngatira ahantu mu gashamba ni muntu wenge jewe, ariko namwe nawuzi ibyanyu nkabanza nkumviriza ko tugiye. Benshi ibyo musumye mu bimara mutarashika muhira, ayo muhembwe muyamara mutarashika mu rugo, ariko akanyegeri nikarira mu nzira. Hari ibintu nataho bigenda gute ngo umuntu agende mu kabari yokeshe brochette irengimo ashireko amafiriti n'amamusteri, reka niko tubigira abanywa amusika tubigire mwebwe ni jage ya tangawizi muri uturudu izoba rutura, ugasanga umuntu w'umugabo yiteretse ijage ikanete imwe akayiheza bakamuzanira iyi. Ariko ibyo bintu mwobiretse. Uzi ko benshi munwa inzoga mutabizi. Haleluya. Murabizi yuko biriya bintu munwa birimo alcohol ziyatangawizi usanga mu bucupa bazita gute bazita raha zaratangawizi zasohotse ubu zirimo agacupa kamwe
ikiyeri kirenga. Ikiyeri kigira 4,5 4.5. Iyo unyoye tubiri dutatu ubunyo ikiyeri kirenga. Uje sinwe inzoga uri mboregwa aca wowe unwi jage yayo ukanwi jage zibiri gacha wigira igitangaza ngo nta nzoga unwa kumbe uri mboregwa yawe. Haleluya. Ukagenda ugakubita brochette ukakubita muhira tana kantu waziganirije abakenje ariko mu mutwe nta kibazo kiri. Si bibi kujya ariko uriye muhira wasiziki. Ngoje ngo mvisi inyatsi uvisi inyatsi yawe nayo mu mutwe. Mungu akubariki nkora. Inyatsi ya mbere iba mu mutwe. Harandi nabonye bavyoroheje ari mu Kamenge ukabenzi bokesha ku kiro. Nani bwa ibintu bya brochette ubati nyokereza ibiro bibiri. Ukokesha ibiro bibiri by'akabenzi. Utasize n'igihumbi cy'indagara muhira. We. Usumbije ubwenge n'akamonyo. Haleluya. Nshiramo umuserebanye nawe turara. Wibera muri pare, wibera ariko ubuzubwenge. Uzavuga gatonya ku kamonyo. Kubera ikabantu tuguma tuzi mapasteri sengera, pasteri nkora deliverance ubukene buranyishe. Ariko ubukene bwa mbere buri muri wewe, buri mu mutwe wawe. Ntabwo uri umukene. Ukeneye kubohoka, ukeneye guhinduka mu myumvire, ukeneye guhinduka mu mutwe. Haleluya. Tugomba ngo turakenye ngo turakenye. Ntabwo dukenye ahubwo twabuze ubwenge. Bibiliya ivuga ngo abantu banje bishwe no kubura ubwenge. Uje nta mahera afise niyo mpamvu ngo atakintu nkora. Nta kintu ufise, nta mahera ufise, nguru umukene. Umuntu yakwitegereza uri mu babosi ba mbere. Kuboha mu mutwe. Mwabakobwa mbaririmbye bafise akazi zamuye. Bafise akazi. Zamuri kiganza muhagarare. Bafise ico bakora. Kantu bafise akantu bakora kariko kose. Abandi nakazi mufise. Bicare mwebwe. Kubereka atacho mufise mukora. Abanyeshuri bagiruka. Niba 4 5 6. Abandi mufise ico mukora kubera. Akadufise. Wahana. Kuye kudafisa akazi. Warakabuze. Wahana. Uyu muntu ngo yarabuze akazi. Wabuze iki? Ushaka akazi kameze gute? Akariko kose. Nta kahe wumva wokora. Washaka kudandaza. Nene kwe kutadandaza. Vuga. Nadandaza. Kwe kutadandaza. Ngo ntarabyiyumvira uraboshe mu mutwe. Genda wicaye. Urafise amafaranga? Ha? Urayafise ariko ntudandaza. None ikibazo kiri he? Uraboshe mu mutwe umunsi ukorerwe deliverance.
usindaciyumvi amafaranga yo yaronka mugabo ntagira ntabwo ninde yabuze icakora muri mwebwe ninde wowe uzi icukora gute sa nta mutaha ufise kubera ikata mutaha ufise ngo hano uyu mustaboka mu mutwe kubera ikata mutaha ufise agarara ukene mutahe wangahe wa desamire wocu dandaza ikanzu ayiguza ngahe kwe gutagiye wigurisha wowe urambara amafaranga ufise ikanzu imwe iyi kanzu ngo yigura ngahe iyi si kanzu y'ibeye zamuka hejuru iki kirato chobura musi 30,000 basi dufate make wacambaye igihezi cyari gishashi kubera iki wacambaye wowe urambara amafaranga urambara amafaranga wewe kutuvuga ngo nta mafaranga ufise nta mafaranga wabuze n'agasakoshi bijanye kazanesha ngwino kazana ngwino ingo zana na telefone yarabuze amafaranga yo kudandaza hagarara uyu muntu wo mugura guhera ku birato na telefone ho buramo desami subira mu kibanza ngo yabuze amafaranga ahubwo wabuze ubwenge sindiko ndabazitaza cyane mwebwe muri abana bo mu rugo umwana n'umuvyeyi baraganira ukuri kose haleluya ntabwo wabuze amafaranga ahubwo wabuze ubwenge ku kwezi ukoresha amamega yangahe si 13 make niko mvuga wewe kugira ngo n'abandi bumve gute wambarira ibihumbi 200 utagira Bibiliya iravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya igihe cyose mpagurukije abantu bakeneye akazi wowe waruhaguruka wino hano kubera atakintu ukora igihe nikirashika avuze ngo igihe nikirashika kizoshika ryari Imana yagukuye urayibesheye wihane winyene Imana yagukuyeyo gute hagarara gute Imana yagukura mu kazi uri pastor w'urushengero uri senior pastor gute Imana yagukura mu kazi ntibishoboka cyo kintu ndachanse nimba uvuga ngo Imana yagukuye mu kazi sivyo ndaguciye intege uyu munsi mu izina rya Yesu Mana ni yagukuye mu kazi mbarira ucuba ngo rero Imana yagukuye peut-être nabyumvise ngo peut-être ngo peut-être bivuze ngo peut-être ngo Imana nishaka ko ndandaza uri kurayibeshera wowe wejeje kumbwira ngo Imana niyo yakubije gukora sivyo
gute imana yogukura yokubuza gukora n'iki guhinza ukeneye byose ngo ntusuye kugira ikibazo ndemezanya ko imana yogukura mu kazi muge guhaya akandi yaguhaye ugiye gukora nagaki yakubuje gukora akazi ugiye gukora akandi yaguhaye ugiye gukora nagaki subira mu kibanza ndababwiza ukuri mufunguke mu mutwe haleluya mufunguke mu mutwe Mungu akubariki sana yafashijwe uyu muntu yafashijwe ubarikiwe sana kandi Imana ifungura inzira zawe zose mu izina rya Yesu kandi narakaye singeneye kubona abashomeri muri rushengero singeneye kubona abashomeri muri rushengero ngeneye kubona abantu bariko batera imbere Imana yakubujije akazi ngo peut-être umaze gushaka peut-être nta kwizera ufise ko ari we mwavuganye ugati vyaranse ahubwo nsengera kumbure sindashika kuco Imana ishaka ko nkora ariko nuvuga ngo Imana yarambujije Imana yarakubujije yakuburije he birashoboka ko ukora ikintu kikanka birashoboka kikanka ariko nturagera ku iherezo kora ikindi subira ukora ikindi makupfuye subira ugerageze haleluya abadacuruza kubera babuze umutahe ntibazamura ibiganza ubu mucamureka kuduza mucamureka kuduza abantu bose bafise umutahe ntibazamura ibiganza mu izina rya Yesu none abatadugije bimeze gute ubu ngiye guhindura ibintu umuntu nzohereza umutahe nta muntu nzoha umutahe ngo genda uje kujya ndawumuha agasha genda akirira tuzokwandika ngiye gutegura contrat amasiga guhaye 5 uzoyansubiza n'inyungu uza abantu maze guha amafaranga mugata kimwe barava jewe reko ariko mavisa amafaranga rero menshi nibishoboka banki ubu usizokwemera na banki yiguhaye amafaranga urayumva rero uzompa n'inyungu ndinze ndaguha umutahe nkaguha n'ipfemire uzobinzanira n'inyungu haleluya igihe kirageze kandi rero mugace mutangura gusoma rya jambo ngo sindi umurizo ngo ndi umutwe urumutwe wawe ubwo urumurizo umutwe gute ngo ndi uwo hejuru sindi uwo acha mambo hayo haleluya mwabaririmbyi mwe singeneye gusubira kubona umushomeri ubushomeri gute mwarabuze icyo mukora mwese abadakora haguruka abadakora mwese haguruka n'ingoga ndafata inkoni ko mudahagarara hagarara ko mudahagarara abatiga badasanzwe bakora urongera mpere ku murongo mwese ambwira icyo akora urakora manda kubona mu gitondo iminsi yose mvuye muri burakeye ndakubona wiruka muri vire niki udandaza nere gutahagaza wagomba hagara wewe urakora uko urakora uriga ukora iki nene ko wicaye hagarara urakora ukora iki udanaza ama televiziyo sisi ndavyumva abandi bimeze gute mwebwe mudakora bimeze gute wewe kudakora
kubera ko tana kimukora wabuze iki wabuze amafaranga y'umutahe zomisha inda zikuguriye wazikuye ufise umusheri yazikuguriye nawe ndabona muri biro uzije kunyereka gutudakora izo meshi zabuze mu 200 vemira arabuzemo duze uko kuboko turabwa budede ngo yarabuze amafaranga na telefone arayifite kuri kwimana mwicare mw'abantu b'Imana mwe nitwaguma mu bintu byo kubaho ubwonko tuzokwicwa n'ubukene kandi Imana yatugize abatunzi mwebwe bimeze gute ngaha abamama badakora ni bande hagarara muhagarara abari muri korali y'abamama badakora fanya mbio munifanyizie haraka korali ile y'abamama mundonderera ngo nibasha bari abamama mwese korali muhagarare mwese korali yose mwese abasi nibande badafite icyo bakora aba bose n'ababosi havuyemo uyu wenyine wowe wabuze iki kugira ntukore wabuze umutahe wangahe abashaka 500,000 sha wowe guhasenga ni wowe yakoresha iyicari ngo yoyenga yenga warayabuze ne senga uyu mama sako cyarabuze senga iyicari era muri ico kirato wambaye mundabira umuntu yabuze senga animi iki kigura ngahe sibi mu mirongo kini kirenza 50 bantu b'Imana igihe kirageze ngo duhindure imyumvire igihe kirageze ngo duhindure ibitekerezo kugira ngo twubake ubuzima bw'iterambere mw'abantu b'Imana bimeze gute mwe haleluya nimba dukeneye kuba abantu b'agaciro abantu b'icunja abantu bafise ubuzima haguruka muri utwo dutoya akamonyo ni gatoya gakoresha inkomezi ntoya ariko Imana ikagenda igakomeza muri utwo duke twawe haguruka muri izo mbaraga Imana izokongereza izindi ariko wahagurutse va mu itiro va mu itiro haleluya wandi ugasanga yama ku rushengero imisozi uje ku rushengero umusanga wahindutse sekreteri w'urushengero wabaye sekreteri w'urushengero wewe uri umuzamu w'urushengero utonda ku rushengero buri munsi uri pasiteri nagiye sinonda iminsi yose wowe ukora iki wowe ko tuza ngaha gatatu mu ndwi yindi minsi ukora iki uracuruza iki uracuruza imikashi uracuruza ngoma ndotiri wawe nye telefone yanjye iri he baje telefone yanjye ira ndarotira ubunyene wawe imikashi barikora n'abandi urambeshe wakora imikashi na kodazi yiwe kodaji ya imikashi barikora n'abandi biba
isengesho ugasanga iryo sengesho gikubita kwibuye ugaruka uri kwa kundi nyene ugaruka uri kwa kundi nyene ni isengesho ufite igisubizo wewe. Haleluya. Wewe ufite igisubizo cyaryo uraboshe. Haleluya. Hari igihe kiri imbere aya majambo yashira mu ngiro uzoza kunshimira. Hari igihe uzoza kunshimira vuga ati warakoze wakoze ku bitekerezo byanjye. Haleluya. Muhaguruke dukore dukeneye kubaka isengero. Umunsi umwe twagiye ku musozi n'abakozi b'Imana turasenga ngo dukeneye ngo urushengero rugugwe miliyoni w'ikibanza cy'imiliyoni 500. Siyo twasengeye. Azova he tudahagurutse ngo dukore tuzoyavana he? Aja kwibada basha mukaba ukeneye ko tuba abantu bicunja abantu bafise ijambo bubashwe dusenga Imana duhezagire mu mpemu. Ariko imwemi ba mu mubiri, umubiri ufise ikibazo n'imwemi iragira ikibazo. Icerekana kera umukobwa azova mu mumaro waci wabo mu gitondo cya kare ugasanga amarembo no mu imigeregere muri tujya tuyira two mu Kirundi twinjira ugasanga turakubuye. Ariko usanga umukobwa aryamira akagera 2:00 akiri mu gitanda ntacyo zvamo. Ngo ntacyo ufise ukora mugabo uri muri WhatsApp mwishuka arinda nunasiriye uri muri WhatsApp. Haleluya. Amasahani aricari aho ntarozwa nta kimwe gitunganije. Wewe urugo rwawe uzorutunganya gute udashobora no gutunganya ibyo mu rugo uri? Haleluya. Mana yambwiye ngo iribohero iki kiziriko twama twagisengeye buri munsi ariko abantu bakakigumamo beri myumvire iri hasi cyane. Arababwira ngo hanyine nje kugurwa microfinance niho natanguriye mu Kazembure mu kabutike gatoya ubageze ku rugezo yicarana n'abahambaye mu rwego rw'abagwiza tunga arazwi. Ariko yatanguriye hasi. Wowe ukeneye gutangurira hejuru imiliyoni ngo narose mu miliyoni ngo nje kurangura Kampala. Imbere yuko uja kurangurira Kotebo tangura urangurire ku babiranguriye kuri Kotebo aho nyene uri muri ako gasoko. Hanyuma ikindi gihe uzoje kuri Kotebo uve kuri Kotebo uje kurangurira ruguru, ikindi gihe uje kurangurira ruguru uje kurangurira Kampala, uje kurangurira Tanzania. Ariko nushobora gusimba inzego nuwaguha amamiliyoni n'amamiliyoni warasimbye inzego nuzabishobora. Tangura pore pore. Mani gendera kuduza, mani gendera ushaka kuzamuka ngugere ku bicu nanje bambona. Wibonera mama Koriza aje yiyambariye zahabu niki nagahuzu keza unashaka kwa ntuzi inzira ziwe afise imyaka irenga 50. Ubundi ndakurenganya imyaka 50 siyo gukora niyo kujya ivyo warondeye. Nimba utaronde naho noshiramo
turunevisi ntibishoboka. Ugeze mu gihe cyo kujya, mugakubarike mama. Uyu mama yumvise, uyu yumvise. Si imyaka yo gukora 50. Imyaka 50 ni imyaka yo kwicara ukije mu ntebe zunguruka. Byo warondeye mu myaka 20, mu myaka 40, ushaka gusa nawe amaze imyaka irenga 30 yiruka, yaravyaye none uragira. Shaka bafise bari mu Bufaransa, bari mu Bwongereza, bararungika gusa ukigashaka kungana no. Wewe wamubona mu rushengero yiyicariye yimerewe neza, niko ndanga karorero gusa. Niko ndabwira wewe mbwira n'abandi. Wewe ushaka kwiruka n'umuntu imyaka 20 yiruka. Banza umubaza urugenda genze. Banza umubaza. Sema haleluya. Ushaka kugendera mu modoka nk'iya naka wesha. Ko mwizi weye. Uriba. Haleluya. Kuva ku myaka 15 umwana bageze gutangura kwiruka n'ubuzima. Kiruka n'ubuzima. Abazungu ushobora kubona umuzungu atakintu na kimwe akora, mugabo kuri konte yiwe hari ifaranga. Se yamwubakiye urufatiro. Wewe nugira sogokuru nta n'igihumbi yasize. Ukabona ngo nakangoreka. Wewe ukabana abana hajya muri ville baguma bashininga baca mu birori vya buri munsi, nawe ngo reka tuze turajana babo nato kwigera akora azobaho se yaramurondereye. Ushaka kwigereranya n'abantu bafise babo bakira ufatira. Haleluya. Amen. Hari imyaka yo kwiruka, yo gushugurika. Uninda barenganye mwaba mama mukuze, nimba igihe cyara kurenganya ugeze mu myaka 50, 56, ugeze kwicara urindire gupfa. Niba tacho waronse itandatu wewe ubuciruka. Mufise imyaka 38. Ariko imbaraga nari mfise mu myaka 25. Uziko udusiriba nkumva amavi ara. Imyaka igendera kwegeranya. Yumama mukwiye gutoza abana banyu bakiri bato, mukabigisha gukora. Fata mu gihe cy'uburuhuka abakozi mu barunke mwikonje. Abana mubigisha imirimo. Mwana byuka saa 4 ngo abakozi barahari, muzokwamana. Ubuzima burahinduka. Ubuzima burahinduka. Nawe uhoraho yabaye. Nimukeneye kumera nk'umusereba nyutura bamuzubatswe n'abandi. Sawa. Ariko kene. Amen. Ubuzima burarondegwa. Kuva Adamu na Eva bakoze icyaha, Imana yababwiye ngo kwirigwa, yabwiye Adamu ngo kwirigura biri yashu. Ibyo bizogutunga. Ushaka kurya utakoze. Umuntu ajya atakoze. Atakintu yakoze. Ubundi umwana uramuprepara hakiri kare. Yaheza kujya ukamwigisha ko umwana yagejeje kujya kuri sahani. Ahejeje kujya yoza isahani. Kubera uno munsi ari umuntu twami turaganira, abo umuntu ari hanze arambwira ati hano hanze abana baje hano hanze bavuye za Kiriri, za Kinindo, za murajya amakarite baje barafise ubuzima bwiza, agaca agenda muri Amerika. Benshi barabaye barakomeretse kuko yashitse hariya azi ngo azoronka umuntu amwogereza isahani, azi azoronka umuntu amumesurira, asanga ibintu byose niwe avyikora kubera iki baramufyinisha. Igisha abana hakiri kare, biriwe ngo toza umwana indero, azorinda saza kiyirimo. Ibyo umwigishije akiri muto azobikuriramo. Mureke nushake gusa n'abandi. Wewe ni wewe, abandi gusa kubera icitegererezo, ariko wewe ni wewe. Ugasanga ndababwira abantu hano bakunda kugira ibibazo cyane cyane abajene. Mujene akagenda kuri YouTube akaraba mariage yabaye nziza y'igitangaza. Nanjye nshaka gukora iyi mariage. Ushaka gukora iyo mariage.
ikingo uzobura umugabo. Hari n'inahe tuvuga hano imbere zigatera abantu bamwe gucangana ikigo. Nkakubwira ingene nakoze mariage mu buryo bw'igitangaza, ngo nanjye nzoyikora mu buryo bw'igitangaza. Amavuta ntangana na connaissance ntingana. Kora uko ubushobozi bwawe bungana, nukore ngo ushaka kwemeza abantu, gushaka gukora iby'igitangaza ngo wemeze abantu, wapi ahubwo bazokwemeza. Haleluya. Ugasanga umuntu biramunaniye ko akora mariage ngo sindaronka ibi, ngo sindaronka salon ministre. Wewe so yarigeza yicarako, icara ku kirago. Icara ku kirago, ejo uzoba ku kirago wicare ku gasonga bugari. Uve ku gasonga bugari wicare kuri je commence la vie. Uve kuri je commence la vie wicare kuri salon ministre. Ariko ngo nanje ngo nakoze nk'ivyanaka, ngo bonga ya mu rushenge. Ugasanga nakarita mu ngorane zidashoboka. Mwoza muri babiri na pare na marene hano nkabahezagira mukitahira, mwoba umugore n'umugabo. Ngo nanje ngo nakoze ngo nk'ibyo pastor Olivier yakoze. Wowe amasengesho nasenze yo kurara mu mazi, wowe warayasenze. Nasengeye mu giti, ndavuga ati ijuru ndarimaze mana ngeza aha. Kora ibingana n'ubushobozi bwawe. Ibyiza ntaho bija, muzoshake muyisubiremo ibintu byaraciyemo. Umugabo ati pastor butuma dusubiremo mariage, dukorere service tutakoze. Wewe wite mu ngorane uje mu madeni utazoshobora no kwishura, ngo kugira ngo unezereze abantu, ngo tutariye muri mariage yanjye. Muri uyu mutahe wose wozo batunze ubuzima bwanyu bwose, mugagenda mugafata ingurane mugafata ideni cyo kugira ngo mwemeze abantu. Twebwe uratwemeza twinwe twigiye, ejo usigara urokegwa. Nibaza kukwishuza inzu sinzoba mpari jewe. Jewe ndaguhezagira ugenda, ibisigaye uzosigara urimenye. Amasoda ebana tuza twanyoye umunyu kugira ngo tunyote, turayanwa bien nara sante twigende. Ari kejo ejo hazoguhanga. Mwabasore mwe, nimba umukobwa agukunda, mubwira ubuzima bwawe ufise n'ubushobozi bwawe ufise, natabwemera avemo, hazoza abandi bagutaho. Mwabasore mwe, umugore azogukunda kwa ico wamuzaniye. Aho uzotaha gatatu uvuga mu ndimi, izo ndimi azozumva zati we checheka acha ibyo kuvugishwa sibyo turimo. Uzanye iki mugasashi? Abo bavyeyi abo nico wabahaye. Reka ndabamenera ibanga mwaba jeni mutarubaka. Umugore nuzomubwira ngo ejo naragusumiye, ngo ejo naragusumiye, ngo none ngo ejo sinagusumiye, we uri imbwa. Ejo yakwise umugabo ariko ejo azokwita imbwa. Mwebwe mwaba mama mwebwe muzovuga ngo ejo ngo ico namaze ngo umugabo n'uyu munsi ivyejo. Mwana ejo sinari nagusumiye, ivyejo twarabimaze zana ivy'uyu munsi. Ivyumvikana ba mama, ngo ejo yaragusumiye ngo no munsi naso vyaraheze zana ivy'uyu munsi. Haleluya. Twagomba gukora ubukwe
ariko nawe nimba ufise izo mbaraga zo kwishakamo icyo ukeneye azoba reka bakore uyu munsi nyene umugabo amwirukanye bona aje yiruka zararira mengisi n'ijuru biramuguye umugabo wawe mwahuye n'umuntu mukoze mwese ushobora kuguhinduka rega n'umuntu umugore wawe ushobora kuguhinduka rega n'umuntu kidahinduka ni Imana yonyene umugabo niyaguhenda akakubwira ngo guma ngaho nzoguma ndagusumira azoba kubesha ni Imana redapfa ejo ko yogwara ingwara tumata kiva mu nzu ejo ko yopfa ngo ikintu cyose ukeneye ngo azokiguha oya nawe shaka imbaraga shaka ubuzima sazi na yangu kabisa haleluya nimba mwafashijwe zamura haleluya ariko ari umuntu nsitaje abo natanze kakarorero si kubera kari mwebwe nashatse kugira ngo abandi bige haleluya ariko kandi ndabana nagutanze kakarorero ukumva birakuraba genda uhindu bitekerereze Yesu ashimwe bigeze kujya kwigisha inyigisho ahantu izi nyigisho ziterambere ni ikigo kimwe ngaho muri ville bakita ora muri ora murahazi ora groupe hariho na restaurant ndazigisha izo nyigisho mu gitondo iminsi yose urumva iyo bahejeje bagira bakora akazi abanza bagasenga bose wabona umusenzi ndabigisha mejeje kwigisha hahaguruka umuprofeseri bari batumiye nawe yaraje kubahakura avuga ijambo aravuga ngo inyigisho ndabigisha ntazo umukozi w'Imana yazihejeje jewe nazihejeje gute numwigisha yigisha mu makaminuza akomeye ngaha muri Afrika y'Epfo aragenda arambwira ngo inyigisho nari kubaha nizi yabahaye mukeneye izindi za wewe baramuhemba mugabo jewe naraboyotse naho uko ariko we bamuhemba ku kwezi ndabahaye inyigisho mwari kurihira amafaranga ariko kubera urukundo rw'Imana muhaguruke mukore ejo muzamura abantu bafatika kuko ni abantu bafatika nayo nzocambo murafatika reka ndababaza kedusenga ubu motondesha imiduga hajya nka 50 iri aho hanze jewe nkigenda n'amaguru mwazamuka nanjye nzoca nzamuka nimwaba batunzi reka ndababwire Imana niyo yaguhamagara ikaguha umuhamagaro wo kuyikorera ikakurungika gukorera mu bantu bambara ipireri bya birato by'ipine uzokwitege kugenda n'ibirenge wewe mwabyumvise Imana iguhamagaye gukorera mu bakene wowe uzobo hasi cyane kugira ngo batahure izokugira umutunzi mu bakene ngo bishoboke ibanze ikabadura hanyuma nayo ikakuduza mu nyuma kuko ikudugije mbere wava bakandagira nene abakozi b'Imana muramubona bakandagira ba banza muzamuke mubanze kuko nimwazamuka mukagira ifaranga ntimuzokwemera ko ndarusa ntimuzokwemera ko nambara ibishwambagara ntimuzokwemera ko ngenda n'amaguru mufise none nzokendera imodoka ndayikure je nakandi kazi nkora utundi twose nkora nutwo nyine nimvuga tereka nisumemo nakundi ariko akazi kanje Imana yampamagaye nako kubakorera kugira nje mwebwe mwategerezwa kubanza mugahaga hanyuma nanje gatete pasiteri nawe reka turaha ariko mushonje muzompiki mushonje muzongaburi wewe uzo ofisi robo yinzaniye igitangaza cy'umukozi w'Imana nabonye muri Bibiliya wa mbere ni Eliya ni gitangaza umupfakazi avuga genda ubanze ucumba unzanire banzenye iyo jambo rero abakozi b'Imana biki gihe bararifashe bashaka gukama nizo bataragiye kununuza zana muzane gusa we yibereho abeho neza abana biwe babeho neza abana biwe bige muri Amerika abana banyu bazamuke bige muri Amerika bige mu mashuri akomeye nibiga mu mashuri akomeye nanje abanje baziga mu mashuri akomeye bazoja kwiga muri kake babo biga kuri internationale biga kuri école
ndavuze ngo Imana ibahezagiza amafaranga mu izina rya Yesu. Iryo muraryakiriye azoguruka. Mushire mwese muhaguruke tugire acte prophétique. Muhaguruke. Ufise isakoshi nayifate mu ntoki. Utayifise akora mu mifuko. Korayi. Ngiye gusenga haje amafaranga. Ngiye gusenga unyene haje amafaranga. Segute. Ngiye gusenga unyene haje amafaranga. Abicaye pese gute mwebwe? Bravo boss mwebwe. Ubunyene hagiye kuja amafaranga. Amadolari, amaeuro. Ubunyene kiraciyo. Kandi mwebwe ni mufise ukwizera. Fatiyo sakoshi ya. Mana mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo isi sakoshi izuzura amafaranga. Ama miliyoni n'ama miliyoni. Amen. Korayo yanyereke. Yanyereka yagiye ibinyene. Yanyereke umuntu igitangaza cyabaye nanyereke. Nazamura ikiganza. Nicare gato. Yagiyeyo. Gabundi sindi umukozi w'Imana abasha. Nash. Sindiwe. Cyenda rinzi ko ubunyene tugira ducu. Ndahezaga ibikorwa byanyu mu izina rya Yesu. Kuba bifise ariko abatabifise mwakira ibikorwa mu izina rya Yesu. Bantu b'Imana hari amasengesho adakora. Hari amasengesho adakora tu Imana itumva. Iyo iyumvise yumva ari ndu. None kabundi Imana ntabwo inyumvira. Nta numwe nuko uko Imana yasanze n'akadolari kamwe. Oya Jose. Nawe nadukenya wasanze. Kubera iki kandi byavuzwe n'umukozi w'Imana. Yani wize. Nibishoboka. Haleluya. Ndashaka Imana ibahe ubuzi ku buryo muba busy. Ibahe ibikorwa mukora ku buryo muba busy. Muba occupé n'akazi. Turasega kwa Mungu gusa. Bamwe bari Dubai, abandi bari Tanzania, abandi bari Uganda, abandi bari muri Ville, abandi dushaka tube busy twese. Tuzosengera kuri Zoom mu ijoro. Tuze turahurira ngaha kwa Mungu. Twese turi smart. Haleluya. Dushake tuze turahurira ngaha dimanche gusa. Mube busy n'akazi mu izina rya Yesu. Kora amasaha yose ashoboka. Mukore. Ngaha yifitiye iduka rikomeye ngo nanjye ngire ko nka mama pasteur yatanguye gucuruza kiri umwana
urugendo runini igihe kinini bari kumwe ngo kugeza igihe Eliya agera ko agenda ataramuha imigabane. Agatere kuranseze uragiye naco wamaye uzi ko ari we yavyise kumbe naco naguhaye ariko kumana nanje we maso ninatandukana nawe ukambona uraza guhabwa umugabane imigabane ibiri nk'iyo usabye. Igihe haba kiriya kintu c'umuyaga Elisa byabaye ngombwa ko areka gufunga amaso imisenyi yinja mu maso ari mu gihe c'umusenyi iya yafunga ngo imiyaga ibihuhusi biraje ntiyari kubona umutamana wakorokanye Eliya. Byabaye ngombwa ko mu maso yiwe hinjira imisenyi. Haleluya. Kubera ko yabaye maso icyo yari yasabye yaragihawe ariko yagendanye urugendo runini na shebuja ushaka gutaruka umunsi umwe usimbire mu bintu umunsi umwe genda bukebuke mwabagabo haguruka mukore chance ikintu kimwe kora ikintu ngo je no kora ikiyede narize wiziki je no ciruza ubuntu ngo jewe ngo narize ngo na diplome yanje ya lisansi uzoyijya uzodepoza bayitekeramo amandazi n'ibyapati. Uzi ko ari umuntu ngo yagiye kugura igitumbura ku ibutiki abo namutekere mu rupapuro agize gutya asanga ni diplome yiwe yari yaradepoje ahantu batinda barakura amaja guta muri pube depoza ubuhe kujengo narasakazi bakivyo nize ibyo wize gusa kugira ngo ugire ubumenyi buguha kwihangira umurimo wawe. Kora niki kora nibi wowe wize ikintu kimwe mwishuri wize kurimo murajya makuru yose wize kuva mu wa mbere harimo n'ibindi bintu wokora yango warize ayo mashuri uzoyaki cyo gifaransa cyawe uzokinya ngo jya narasakaze murana n'umuzungu uvuga igifaransa canje nize genda ibarabara. Haleluya. Kino umukonvoye konsozo ngo naya amavuta urayajya ushonje amavuta yanje yabamvuyeko. Haleluya. Ari utuntu ncuruza ari igihe manje kuducuruza nambaye kurangura nambaye ikoti abanje nkari umurimo w'Imana muganga kurangura utwo tuntu agenda nambaye ikoti nako nagateka. Haleluya. Mugabo naduheza nkacanza hano muramenye iyo mvuye se nkaturangura utwo tuntu hanyuma nkacanza ngaha nkabakira naheza ngataha nkaba ninjije mu mwemu nkaba ninjije no mu mubiri. Haleluya. Reka ndababwize ukuri jewe Imana yarampamagaye kuyikorera ubuzima bwanje bwose ako ntiyambujije gukora. Nitwahurira mu isoko ntuzovuga ngo pastor nawe yaje kudandaza nabyo yambujije ndeka kubikora gusa kubera umwanya wambanye muto. Jeno banyirima hari n'abandi bagomba bazerera ngaha mu gisagara yaraheje amashure byaranse ko aduga iwabo diplome warayironse byaranse kuduga iwanyu ngo hano kuko imanje sinosubira kurima bora amashure mfise umuzunguruka iyo nibohero ryo kuzerera ibintu byo kuzerera ngo Yesu yavuze ngo turindirire mu gisagara uharindiranye iki baja gusopa muri pire aho kera ndabasengera singoma ndabasengera kugira ngo Imana ibaha amafaranga shaka ndabasengera kugira ngo Imana ibugurure mu bwonko amafaranga murayafise wishurirwe icyo ukeneye gukora mu buzima bwawe. Uhagarare mu izina rya Yesu. Uhagarare mwese abakora n'abadakora umuntu wese Imana igira impindukizanye mu buzima bwawe. Haleluya. Birashoboka kwimye
kwiruka ngo bikunde. Iyo mwemu yo gucuruza genda uyishire mu mwana wawe. Iyo mwemu yo kurondera genda urambike ibiganza ku mwana wawe. Iyo mwemi mube mwaya masengesho twasenze basabe mu mwana wawe. Aurazi yaba ndiko ndabahanurira mwamwitereje amaranga mutima yazamutse. Ariko umuntu abyumva cyane ni Yves arabyumva cyane. Arashugurika ariruka. Haleluya. Shugurika abantu b'Imana iruka mu buzima. Nimba ukora akazi ka leta ni kazokwamaho. Rero musigaye muri abantu bapasiteri bakifise imbaraga. Gira utundi tuntu cenga gira utundi tuntu ukora ku ruhande. Akazi ni kahagarara ka leta nucumenga ubuzima burahagaze. Ugira kandi kantu warateguye. Haleluya. Ugafata credit ukayimara ataka. Umuntu agafata credit agiye kujya n'umugore n'abana gusa atamugambi no. Iyo ni manuka. Genda usenge tujye kwigaburo yera. Haleluya. Ngiye kubasengera Imana ibaha amafaranga. Ariko izobaha amafaranga biciye mu bikorwa mukora. Haleluya. Biciye mu bikorwa mukora. Aborora mworore, abacuruza. Ikibazo ahantu kiri twese dushaka kujya kwigana ngo dukora ibintu bimwe. Genda usaba Imana ikugure mu mutwe ukora akana atabandi bantu bagakora. Igwicimviro. Haleluya. Ona sifiwe. Jean Baptiste. Gira ibintu ukora. Mudamu wawe agira ibintu akora. Urabona izi mbaraga ufise uno munsi. Sinzi uzofise mu myaka 10. Nukubabaza ngo nzoguma ndonka akazi ngo ndonka amafaranga ya buri munsi. Nibizamaho. Hari igihe uzo budagifise imbaraga zo kuva mu nzu. Kora ronsa amafaranga. Umenye ngo mwaya amafaranga ndayagabura gucya. Hari hayonja, hari hayombika savinga, hariho ayo nkorera mw'Imana. Bana kuronka amafaranga yose nguramize. Nimba ufise true akayira kakuzanira amafaranga 10,000 buri kwezi ntibizokwanga bimeze uko. Hari gakayira kazokugagwa. Haleluya. Se wemera ukuntu uri munsi akubwira ngo nje kugusororera ngo nje kugusororera. Uzi ko abapagani ashobora no kugusororera 100,000 mugabo atobigwa ngo ugende kubiguramo akantu kazogufasha. Akubwira ati noa uje mugabo ushaka utsindagiye mugabo kuguha icyo uza gutahana kiza kukugira umumaro mu rugo rwawe ntakigwe. Imana yugurura ubwonko bwanyu. Hananje ndibwira sinababwiye ukuntu ibitekerezo byari byarambeshe. Njya guhanuza umukozi w'Imana umwe ndamubwira ati naronse 2 million ndayagure akamoto ngo pu ngo ya ibyo sibyo imyaka 3 iraheze ntarayiro. Iyo nza kukagura hakiri kare ubuzima bwogeze. Haleluya. Yesu ashinja genda uko inkomezi zawe zingana. Igira kuri utwo dukoko ukuntu tubayeho ngende dutegura kazoza ku buzima. Ubu ngomba gutangura kuza ndagenda mu bihani wanyu. Yabo ubuzima mubayemo. Mbere rimwe na rimwe ndabakora ama surprise nzinduka. Nzumva hodi. Hari ngene mubaye. Sanga umuntu witeretse umushusho ungana gutya. Umushusho cy'abana. Wewe urongo umwanya wo kurya umushusho. Una tatizo. Umuntu abyuka sinzera agenda yorongo umwanya wo kurya umushusho. Umushusho cy'abantu babyuka saa 2, saa 3 kabashuhije. Nani umuntu azinduka ijoro yorongo umwanya wo kurya umushusho. Ukabona umuntu w'umugabo yicaye ku mushusho no kuri kw'Imana. Mwabagore umugabo wawe nambajye umushusho bizosubira kuumuha. Umushusho ku muntu w'umugabo. Akabati siko bawita.
ntukamwemerere mubyure kare. Umugabo aryama atevye akabyuka kare. Gusa umugabo gusa uwo ari we wese undi umugabo ni iki? Umugabo si kwambara ipantaro, umugabo ni mu mutwe. Hari abagore babayeho nk'abagabo, hari abakobwa babayeho nk'abagabo batunze imiryango yabo, ari we seruga akabaye inarugo. Umugabo nimba ari igipfu adashoboka, nawe uca uba igipfu, uca ukora izo nshingano zose, akazi kiwe gusa nako kugutera inda. Abagabo b'ibipfu gutera inda zaba adashoboye kurera. Ariko murarushe mwa bakozi b'Imana, haguruka dusenge Imana. Zamura ibiganza ndabasengera. Mana mu izina rya Yesu,